none muta yafatwa gutagifata ubwambe yafashwe yakorora amaraso kubera yamaze kubatushe kubera igitigo n'intuze n'amahaha byo byararusha bashambwiye yuko ngo afise umutima udutsi twacitse amaje inyuma tuma dusanza tumubwira gucyobonye amara kugeza uwo munsi nyamita yironkeye bamuhaye ubwoko bune harimo umuti barateganije n'ibintu inshuti ya bose yo ni inshuti yawe muta turabaramukije yego ndaramukije nanje nitwa gute nitwa Ndayivuye Venera muta aha tubasanze bahita ngo iki ni ku musozi gashingwa muri komine Rutegama mbere n'agacimbira ushemeza intara ya Muramvya mwakoze cyane muta haraho wobuzi ikigo bita inshuti ya bose ndishima itima ndakize nacituye yashitura mu bihe narifise ingorane zitari nke kubera ko amana genda uva ku radio naremerega ndabaza maze gushikana rashimye sinidoze muta niba atari banga mwaje mwitse inshuti ya bose mufise ikibazo kihe canke no mwaye mugwaje narifize umuntu agwaye kubera no radio sigura inshuti ya bose yuko ivura mu buzima bwose ku miti ikama ikirundi navuga nti nzohitura ndahabaze kumpaka ndahamenye uwo muntu wawe yaragwaye cyose afise buremere yagize tushe yo kuguma gwaranza amahaha kubera ibintu byo baza barihenda bangutuyoga ayigwara kabiri naciye mfata ingingo yo gukoresha imiti y'ikirundi kuyashikeye numve ko numve ngene basigura imiti bavura n'ibiki numva bavuze yuko bavura ingwara y'imisi bavura intuze ibishikiye umuntu wari wese yuko atana kimwe badashoboye kuvura cyandemera ndagenda ngeze kugenda naramujanye kandi genda mujanye suba nagiye jenyene je ngeze kwe bange nasaba mvuga nti umuntu anjanye anture ku masanganzira anyerikijwe inshuti ya bose cyane mugana nse n'akanosiyo gatoya kuko narinzi yuko umuntu akorera aho hantu no madamuzi kera aho yakorera nshikaye bashobora no kumenya nkisigura muga maze gushikaye nasanze nk'umukozi w'umwigeme yambaye itaburiya ngenda nkekeranya ingene no haca ngeze kumubona niwe yampaye karibu kuko ndasineze cyo nyine kimeze ampaye karibu naciye nshika ndagira n'Imana ngeze gushika ndamusigura byose yanyeretse aho bakorera ntibanyegeje imiti ntiri mu kinyegero iri ku maetaje barasigura kimwe usanga canditse ko ico kivura rero ngezeho nsanga mu byana nkeneye nico nkeneye kirimo burya twasezeranye turavugana ico batworohereza baguha umuti ku mafaranga ubufise baguha fishi uzozurasubirayo bagura ati azokira neza ushize ku mafaranga ya rero kuva ico gihe naciye nshima amahera n'intwaye nese dufanga duke imiti barayimpaye ngeze kuza inyuma yaho byanezereye cyane tununganye mu nyuma nuko inyuma yaho maze kurungika abantu babiri abandi batidoka rero kugeza ubu ndashima nuko umuhora waho gushikayo woroshe gushikayo ntiyavanze no kuja mu gisagara Gitega ngo durazimagirika uwemeye kwifunga imodoka zivuye Bujumbura uba wahashitse none muta uvuze ko umaze kunka abandi bantu bari bafite ibibazo nk'ivyo byo muntu uwo muntu wavuga n'umugore cyane n'umwana yari umugabo uwo muntu wawe yaragwaye amahaha mugabo ndagintuze ubona nanguse nawe yaragwaye imisi mu mavi amavi yatete atatambuka neza hamageze kubaza ibintu akoresha go matambuka nuko numvise go we haraho wagiye kugira uko ndari ntabwo ni mu nyuma ntiburya jewe ntaho nagiye no hakurangise ni Rwanda kujana ndahakurangiye ntibigono na matike ndamurangiye ntiyatambuka mu mavi yasegagena n'inkoni agenda konye gute ariko icyo bakoze haba gwana paralize rero mu nyuma hamaze kugenda yayo nubu baracari ku miti ariko arabandanya no bariko arayikoresha umugabo yarambwiye ati warantabaye ko saa 5:30 yarashitsino agarutse ati bwa ndi handi sikure ubu nta mitende ragira kuva ni isaha ndabona nubu ko ashima none mutatugeze kuyo ngwara wavuze ko n'umwana we yaragwaye yari inde umuntu yaragwaye oya musanzwe yari umuntu yenyinginze yafashije yamasabye nkuko yari Bujumbura none muta yafatwa gutagifata ubwambe yafashwe yakorora amaraso kubera yamaze kubatushe kubera igitigo n'intuze n'amahaha byo byararusha bashambwiye yuko ngo afise umutima udutsi twacitse amaje inyuma tuma dusanza tumubwira gucyobonye amara kugeza uwo munsi nyamita yironkeye bamuhaye ubwoko bune harimo umuti
barateganije n'ibintu bya nimbari ansima inkorora ibyimba azarasigura hamaje ndasigura byose ngeze ku byanyuma byose mbona barampaye imiti nshima kandi sinidoze none muta ni igiki wabonye cyo kirahinduka ku magara y'uwo muntu magara y'uwo muntu nabonye nuko cambere guhema nabi byaga mu ndwi zibiri byaje maze kugabanuka bize kugabanuka titangwa ko tuvugana tangwa gutembera agashingura ukugura akagenda uko ntabona ko menga haje bishasha nabona kamishizere none muta wowe urageze mu nshuti ya bose wabonye hameze gute ko abantu bahitiranya no mu bafumu ko bumva ko bashimiti ki ya cyane nabonye ahantu hari ivuriro riteguye neza rifise ibikwiye gusa sinagiye muri laboratoire kuko ntacyo nahize y'uwo mwanya muga ndabye ngene hateguye n'ingene hakubiye n'ingene bakira abantu nkaraba n'ingene ahantu kunze hari imiti niho banyakiririye nkaraba ingene iteguye kandi itunganije ngaca mbona nico baguhaye ingene candiseko n'ifaranga rijako kugira ntibivuge ngo umukozi yakwivye biranditse ko nabibonye ko rero ngaca mbona n'ingene uwo muti kimwe kimuhwaco mu kuyivanga uyivanga mu mazi yakazoyaza akanuso itase intuze yicaye ugacuvanga n'amazi makeya kugira ngo ucuvanga nimba ari ubwoko bune ukabwira rimwe ugacusoma nico nasanze ndahashima cyane byose bavyisomera naho utabukiri hariya abantu benshi ntibemera imiti y'ikirundi we vyagenze gute ngo muyizere ku byo mumva yuko bibafasha je mu kuyizera nuko nagumye nkurikira radio ikama mukanya bambwira kandi inshuti ya bose hariho nabandi batabavuga imiti kama ko yakomejwe ntasanga no muri leta ifise amategeko sanga na leta iravyunganira ivuga iti iyo bisha hose jewe ibikorwa n'imiti kama muze murija ko muyibuke cyaro ntandabihurumbira nisunze ico niyisanta sanga banavuga neza bati nabijya binini mumira burya iyo biva mu biti by'ivyatsi nk'ibi dufungura niko ndayizera yego none mutanakaye kamotera abantu badakunda gukoresha imiti y'ikirundi abahora babitinya cyo nkora gusa anciye hafi ndamubona no mwure nkabimuhanura kuko sumutu babaza sumutu remereye kuko ibihinguye neza si bivugutana ushoka ugira kimwe na kimwe biba byateguwe neza yego ni giki wewe uyu munsi nka wewe mwamushimira ikigo inshuti ya bose ndayishimira nuko gusa akamo kayo nasanze atabidoga baba baragiyeyo kiyese ubuzima bwiwe bugeze ku gihe ciwe nabandi nka benshi ku radio ndavyumva imisi yose abatange abashinga intahe ni benshi cyane mugabo uko ndabivuga nuko ndabizi yuko ari kigo kimaze kuvugwa gushika no hanze none abandi bantu bo bagikekeranya gukoresha imiti kama nshasha no mucuti yabose ko ari yo tuzi wabwira iki uwo twohura antumbereye muri no muha no munganya gose jana kwijana no munganya nkamubwira nti fata ikirenge ufatitike gusa gushikayo amahero ufise niyo bakuvurako hari n'abandi bantu bavuga bati jewe ngwaye kubera kwizera kwanje canke ide nasengamwe ati notuma mfaka ko nkosha imiti y'ikirundi abo babwira imiti nuko nasanze ni byatsi twahanga kwe barabara simiti y'ikintu si y'abapfumu sibiki ni byatsi abahinga bamaze gutegura ari byo baza batanga yego gose abantu basenga bemeza ko bakoresha umuti w'ikirundi gose cyane kuko umuti w'ikirundi ibintu twahagu cyane nk'uyu mukaratusi washuka gukundira ukamvugize metendo wabaye umuti na kera twe twakuze baturahuriye ibintu bitumuravumba bakafata utuntu bagwita umunyarugo bafata utuntu imigombe n'ibiki ugasanga umwana yaragize mitende ubu rero ako kamaho kazi nukuri turi mukuri yego mutamo twita kazina kanyu naho turi yentwa ndayuhiye Venera nkaba ndi ku mutumba w'agashingwa komene Rutegama intara ya Muramvya tukaba turi n'ahantu mbere munsi rusengero rwa Uzana yego ku mutumba umushimeza ahantu harakayaga imisi yose yego mutatu bashimire yego murakoze cyane naje kubashimira naje ndabashimiye kubana tuhanye ico kiganiro murakoze sawa murakoze cyane ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.